mvuga uyu mwanya ni Yesu ubuzima mbayemo ni Yesu byose niwe ndabikesha kuba ndiho uyu munsi ni Yesu kuba mvuga uyu mwanya ni Yesu ubuzima mbayemo ni Yesu byose niwe ndabikesha niwe ndabikesha no gukora ingaruka ni Yesu no gukora ubuzima ni Yesu no gukora intore nindi ni Yesu byose niwe ndabikesha byose niwe tubikesha niwe tubikesha. Wow. King is the king. King remains to be king. Wa muntu wavuga ati izina rirabaye izina. Uno muvuduko uriko udasanzwe wo gukora ibikorwa bikundwa uzana n'ibindi bikundwa. Imbaraga canke ingufu zo kubishikako uriko urazikura he? Bivuze ngo yari yarabitugiye yari yarabitugiye yari yarabitugiye yari yarabitugiye yari yarabitugiye yari yarabitugiye na jambo ryavuze Imana ngo rihere na jambo ryavuze Imana ngo rihere erega ni Imana we uno musi ndi mumwe mu yo kuririmba munyitondere. Amen. Okay, umuntu w'umunyamahirwe canke umuntu w'umunyabwenge nuwiga gukoresha umwanya neza. No kuvuga ngo igihe cyo kugendererwamwo, igihe cyo kwibukwa, no kuvuga ngo gukoresha amahirwe waronse mu gihe cawe ni ikintu gikomeye. Rero novuga ngo ndi mu mahirwe Imana yampaye, hanyuma nanje ndiko ndagerageza kugira ngo sinda yafisha ubusa. Ingaruka iragiye, ariko ico nshima Imana ni impact yashize mu mitima y'abantu nizera ko itazovayo. Ari ayandi makuru menshi mutamenya, hari abantu nafashije kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo biciye kuri telefone, biciye kuri bino bikorwa vya filime nkora. Hari abantu nasengeye babonye kugira neza kw'Imana. Hari abantu bahinduye ubuzima, hari abantu bahinduye inzira z'uburyo bari basanzwe babayeho. Mfise intahe nyinshi niyo ati mbega iyo kwigomba guhera ntabwo bufise yuko iyindi zoza izoba bidakundwa nk'iyi ntabwo bamfise. Igituma tabwo bamfise ni kimwe nuko jewe siniruka nibitigiri, siniruka n'ama views, siniruka n'ikindi kintu cyaco cyose umuntu yohava shira kwa maso, ahubwo mbega lo message Imana yampaye nashoboye kuyitanga, ariko kandi ndanabaremesha mu bikorwa bigiye kuza. Nizera ko mushobora kunkunda kuruta nuko mwankunze mu ngaruka. Mu bigiye kuza no bizeza ko bizoba vyiza kuruta. No musidiko yaje dusanga kuri terrain filme nshasha turiko turakora, ariko kandi muri stock dufise filme nshasha twakoranye n'umugabo yitwa Amede Manirakiza. Niwe mu director wayo. Ni filme nziza irimwe abakinyi beza, abakinyi bibihangange. Sinshaka kwirwa ndavuga amajambo menshi, ariko n'inyigisho irimwo ni inyigisho ikomeye cyane. Ino filme turiko turakora no munsi, wowe ngira washoye kubona quelques scènes turiko turakora. Digo Entertainment. Mvuga uyu mwanya ni Yesu ubuzima mbayemo ni Yesu byose niwe ndabikesha. Dutangure niwe niwe kuba ndiho uyu munsi ni Yesu kuba mvuga uyu mwanya ni Yesu ubuzima mbayemo ni Yesu byose niwe ndabikesha niwe ndabikesha
no gukora ingaruka ni Yesu, no gukora ubuzima ni Yesu, no gukora intore nindi ni Yesu, byose niwe ndabikesha. Nimba ubona Diko Entertainment ubu ni Yesu, ukabona izo Chris na Nera bakina ni Yesu, byose niwe tubikesha, niwe tubikesha. Wow. Nakantu gashasha canke isanzwe hari nije ntayimenye. Numva indirimbo irimo inspiration ikomeye cyane kabisa. Ni gashasha nako kuri Eglise. Wow. Ni yowawe ni wowe wayanditse. Uyu muntu kabisa yari yagenderewe kabisa. Hari indirimbo wumva ukumva ati umuntu yayanditse ari muri mundu ikindi kirere gitandukanye cyane. Wow. Nuko tuba twinjiye kabisa ni nako twakiriye uno mugabo Sabasi inkuru nziza. Benshi muba mukumbuye mwana dutumye umwanya ushobora kutaba ikirenga, ariko mwumva yuko nubwo yoba iminota 10 tuza kwikoresha kandi bikagenda neza. Bwana Sabasi, jemba namaze kukwakira abantu batangiye bumva gahogo kabe. Nkunze uburyo utange wibutsa abantu ko utari umukozi gusa muri sinema, ahubwo n'indirimbo mpimbaza Imana wazikoze kandi bigakunda. Turabishima Imana. Ngire ko ndamutsa n'abariko baradukurikirana. Amahoro y'umwami Imana bane namwe. Ni Sabasi inkuru nziza muri kumwe. Turaza kumarana umwanya mutoyi, ariko mwo mwanya mutoyi ndasaba Imana yo mwijuru kugira ngo iduhe ibintu bikwiriye, tuze kuvugana ibintu by'ikimazi kuburyo umuntu aza gukurikirana kino kiganiro kitaza kumusiga uko camusanze. Wow. Ngize Imana ko nahere n'umundi ku kintu cyo kuririmba. Harazi imisi wari watwemereye ibisa n'ama album nimba ntibeshe. Abantu koko baranagukunze mu ndimbo zawe nyinshi zitandukanye. Mu gihe abantu babonye uri ku mufururizo n'umuvuduko komeye cyane wo gukora films. Komenga nuno mwaka abantu baba barabangiriye akazi k'ibihangane. Indirimbo zirahari. Indirimbo zirahari nziza ziryoshe zikozwe neza. Uretse yuko ibikorwa uno mwaka nkuko ariko rabivuga canke umwaka uheze vyabaye byinshi. Hanyuma indirimbo nashoboye gukora nakoze indirimbo z'ama audio. Kandi negenda zikorera ahantu hatandukanye muri Tanzania, yakorewe muri Tanzania, hari zakorewe mu Rwanda, yakorewe muri Kenya. Twarakubonye muri Kenya uriko razunguruka East Africa. Rero urumva ibikorwa birahari, ariko zose na audio, ariko n'ama video rumva bayitege. Si igikorwa coroshe. Bantu mudukurikira mudusengere munaduterere. Ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi cyane, bwinshi cyane. Ariko kandi tugiye gutangurana n'indirimbo twakoranye n'umuririmbyi yitwa Ndoricima Esperance. Yo igiye kuza vuba, twaraje korana video. Ni indirimbo iryoshe, indirimbo nziza cyane, bisigura ngo babantu biteze Sabasi nk'umuririmbyi. Nizera neza yuko muzomubona muri uno mwaka. Wow. Kabisa cyane numva yuko wisu nabaha ku kantu novuga ati ni nko kubasogongeza umwanya n'umwanya baraza kubironka kandi ibintu bizogenda neza. Uri mwe mu bantu bagiye bibazwa ko mu mwaka uheze mu mpera ntikwakuronka, ariko cyo ndagukunda tukuronka gakariko bikenewe. Umwe mu bantu bagiye bavugisha abantu baravuga ati king is the king, king remains to be king. Wa muntu bavuga ati izina rirabaye izina ati kuko akarero no munsi niko hava tunatondesha muravya nabi tukavuga ngo wa mbere hari habo hava kumura bitaro kundi kuntu tariko uno mugabo igihari coco nuko mubambere mano ko akora bitanga cyane arimwo uno muvuduko uriko udasanzwe wo gukora ibikorwa bikundwa uzana n'ibindi bikundwa imbaraga canke ingufu zo kubishikako uriko urazikura he? Icambere ziriko zirabaye zabakora kano kantu muri ivyo yavuze ngo yari yarabitubwiye nta jambo ryavuze Imana ngo rihere, erega ni Imana we. uno musi ndi mumwe mu yo kuririmba munyitondere. Okay. Igituma navuze ino ndirimbo ngo nta jambo ryavuze Imana ngo rihere, je hari gihe mpora ndaba nkasanga mbayeho ubuzima bw'amasezerano.
navuze ngo kuba ndiho kuba ndiko ndakora kuba mvuga uno mwanya ni Yesu byose niwe ndabikesha nta zindi imbaraga zorutizo nta bindi vyizigiro vyoruta ivyo ico nshobora cyose sindagishobora kubw'inkomezi zanje ahubwo ni Imana inshoboze ariko kandi nibaza yuko ari ibintu bijanye n'igihe igihe c'Imana ku buzima bw'umwana w'umuntu uno musi ni jewe nzi neza yuko ejo hahise yari uwundi kandi ejo hazoza ashobora kuba n'uwundi niyo mpamvu no mwanya wanje mba numva no ukoresha neza cane mba numva binshobokeye no bana neza n'abantu mba numva binshobokeye no kora nkakora cane kuko ahandi ejo hahise harabandi kandi nanje nzohava habe harabandi ariko iciza niki umuntu w'umunyamahirwe canke umuntu w'umunyabwenge nuwiga gukoresha umwanya neza no kuvuga ngo igihe cyo kugendererwamwo igihe cyo kwibukwa umugani wa yandirimbo ngo niwo mwaka wo kwemererwa imwe ya mushiki wacu ego no kuvuga ngo gukoresha amahirwe waronse mu gihe cawe ni ikintu gikomeye rero novuga ngo ndi mu mahirwe Imana yampaye hanyuma nanje ndiko ndagerageza kugira ngo sinda yapfisha ubusa ndabishima Imana ariko zino nkomezi ndiko ndakoresha buno bwitange ndiko ndakoresha no kuri sinoja ngaho ngo nibabure niyemere ahubwo nivyo nshimira Imana. Yes, birumvikana cyane. Filime yawe Ingaruka yakunzwe cyane imara igihe kinini none munsi igikunzwe. Biragaragara yuko ari imwe mu mafilime abantu batizibagirwa baronsemo n'ibishinga ntaye bikomeye hirya no hino. Tukaba dufise amakuru yo mwibanga avuga yuko umwanya n'umwanya ushobora n'ubundi kongera gukubita abantu surprise ukabakubita imisiri guruka cyane. Ntabwo ufise yuko ushobora kuzana yindi filime ntikundwe bitewe nuko ino yakunzwe ku rugero rutangaje. Okay, ubwa mbere na mbere amakuru abantu kyo kumenya yuko Ingaruka igiye guhera n'ukuri nibaza yuko dusigaje kwitanga nk'indwi nka 2 canke 3 gusa. Ingaruka iragiye ariko ico nshima Imana ni impact yashize mu mitima y'abantu nizera kwitazovayo. Yego. Abaronse ziriya nyigisho zarabafashije canke ziriko zirabafasha. Isengesho nsenga nsaba Imana nabwiye Imana ngo Mana hano kuri runo rubuga rwanje niho ku gatuti niho podium yanje niho ndiko ndavugira ubutumwa kwa kundi eglise ibifise podium aho umuntu ahagara akavuga ubutumwa nanje podium yanje ni kuri GN Films niho ndiko ndashikiriza bwa butunzi Imana bika muri jewe vya vyiyumviro bwa bwenge yamahishurirwa Imana igenda iduha ku munsi niho tugenda turabishikiriza rero ndashima Imana ubwa mbere na mbere ku bantu bafashijwe canke bamaze gufashwa n'ibikorwa kuko intahe mfise diko ni nyinshi cyane kabisa warabivuze turabibona hirya no hino ku mbuga bigaze n'igihe umuntu yankoze ko umuntu yavuga yuko yarasigaye inzu bameze nk'abayigabuyemo kabiri n'abantu babiri bubakanye ariko biciye mu Ngaruka birava ibyumwe kurara muri saro wundi ari mu cyumba c'abashitsi noneho baraza bahura muri corridor kugeza igihe bafatanya amaboko baravuga ati no trop dusubire muri bwa buzima bwacu dusubire hahandi twahezagirirwa hamwe tubonanira no mu marayika basubira ku busaswa izuba ripfa sinivyo gusa hari ayandi makuru menshi mutamenya jewe abantu banyita ko ndi pasteur ariko ni n'umukozi w'Imana n'ivyo ndi umukozi w'Imana n'ivyo rero hari abantu nafashije kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo biciye kuri telefone biciye kuri bino bikorwa vya filime nkora hari abantu nasengeye babonye kugira neza kw'Imana hari abantu bahinduye ubuzima hari abantu bahinduye inzira z'uburyo bari basanzwe babayeho mfise intahe nyinshi niyo mpamvu mvuze ko ari podium yanje yo kuvuga ku ijambo ry'Imana ntihagire uwo bitangaza kandi ano mahishurirwa kwiyumvira ngo ava hehe jewe kenshi amahishurirwa yanje ava muri Bible ava ku ijambo ry'Imana iyo bariko baravuga ubutumwa bwiza dimanche jewe nshobora gufashwa ivyo bigishije muri eglise nkaza nkabicisha no muri film bisigura ngo wa muntu ataja muri eglise canke wa muntu ataho bohuriye ashobora guhura na rya jambo ry'Imana rigahinza umutima wiwe niyo mpamvu ndagita podium hari kibazo warubajije sinagikwefye ati mbega iyo kwigomba guhera ntabwo bufise yuko yindi zoza izo bidakundwa nk'iyi ntabwo bamfise igituma tabwo bamfise ni kimwe nuko jewe siniruka nibitigiri siniruka n'ama views siniruka n'ikindi kintu caco cyose umuntu yohava ashira kwa maso ahubwo mbega lo message Imana yampaye nashoboye kuyitanga jewe nembe ndisopa ndatubika umukanda parce que urabizi ibintu bikorwa bitwara amafaranga menshi biradusaba ko dutubika umukanda eske nafashe umwanya wo kwiyanka
urumva kugira ngo mpagarike ibindi byose ahubwo ya message nategerezwa guhereza la societe, nategerezwa guhereza igihugu, nategerezwa guhereza isi, mbega nabikoze. Iyo maze kubikora igikorwa ciwanje kiba gisigaye niki nta kihari, igikorwa kiba gisigaye kinini ni icimana. Je mba nateye ya ntambwe imana negatera nyinshi ije gushigikira igikorwa cayo. Hanyuma nkunda kuvuga ngo igikorwa cose buriya kiba gifise abantu cagenewe. Naho twokora amafilme meza gute ntazobonwa n'isi yose, ariko turashobora gukora filme zikabonwa nabi Imana yashatse ko bazibona. Bisigura ngo twebwe dutegerezwa gukora our best no gupromotinga tugapromoting, ariko aho bigera n'umugisha duhabwa n'Imana. Mwico gihe dutegerezwa kwitegura kwakira twaronse benshi canke twaronse bake, tukumva ko tubanezererewe ndetse tukabashimira Imana. Ingorane ahantu yoba ni gihe twebwe twoba twakoze nabi canke tukaba twadebukiwe, tukaba twasubiye inyuma. Abantu bavuga ngo iriya filme yarikozwe neza, ubu utuzaniye amatope niko bayiteko, uzanye ibintu bidasiguritse. Mwico gihe namba ivyumviro natanze canke impanuro natanze muri mu ngaruka nzanye yindi bakabona umengo ni mashanje, mwico gihe birumvikana yuko ntaco mba nakoze. Ariko mu gihe jewe nakoze the best hanyuma bikagenda bigashika aho vyashitse, kuri jewe numva sino kwita kumwikomo kuko mba nakoze ico nategerezwa gukora. Ariko kandi ndanabaremesha mu bikorwa bigiye kuza, nizera ko mushobora kunkunda kuruta nuko mwankunze mu ngaruka, kuko umwana arakura, urumva umwana arakura, kandi plus umwana yevoliwa plus agenda yongereza ubwenge. Rero hari byo mwabonye, ariko mu bigiye kuza no bizeza ko bizoba vyiza kuruta. No musidiko yaje dusanga kuri terrain ni filme nshasha turiko turakora, ariko kandi muri stock dufise filme nshasha twakoranye n'umugabo yitwa Amede Manirakiza, niwe mu director wayo. Ni filme nziza irimo abakinyi beza, abakinyi bibihangange, sinshaka kwirwa ndavuga amajambo menshi, ariko n'inyigisho irimwo ni inyigisho ikomeye cyane. Ino filme turiko turakora no munsi, wowe ngira washoye kubona quelques scènes turiko turakora. Urumva akantu gato nirabutswe konyene nakangutse. Yes, no kuvuga ngo turiko turakora ibishoboka byose. Abantu bitega inyigisho, abantu bitega impanuro, abantu bitege ya masengesho, abantu bitege vya bindi byose basanzwe bazi kuri Sabasi. Ariko kandi si kuri Sabasi gusa, bavuga ngo ubumwe nizo nguvu. Urumva rero hari ukuntu ngenda nkorana n'abandi bantu tugagirana ubumwe bukomeza kutuzanira ibintu biremereye, ibintu bikomeye. Rero ntibitege ko no badeseva amweke ari bo bondeseva. Bakunzi namwe ndazi ko mutazondeseva. Yesu abampera umugisha. Ni filime giye guhera, hari inkuru zivuga ngo Sabasi abastare hafi ya bose bari muri sinema y'u Burundi, hafi ya bose ingaruka igiye guhera bayiciyemwo, bakabivuga ko ibitandukanye kubera umwe wese afite uburenganzira bwo kubona ibintu ko abibona. Wewe wakoze bino bintu, bijya bintu bikora ugamije iki? Turabonye Kajora Vere, Mimaraje, aba bana batoya ba Marezo, baizo Chris, abantu mvuze hafi ya bose, ikintu kimaze gushaka ku 90 umuntu kabisaba yafrapye. Iki gikorwa uri kura gikora ushaka kugera kuki? Okay, iyo niwe Sabasi rero. Ni Sabasi, niwe Sabasi mukwiye kumenya, niwe Sabasi mukwiye kubona. Ubundi uwoniwe jewe. Yumva abantu bose ndi wa muntu nzi guha agaciro impano Imana ashize mu muntu. Ariko kandi je navuze ko ndi kuri podium. Kuri podium sinarimwe ngo nze kwihagarara ko je nyene. Ahubwo hari uwundi muntu ategerezwa kuhagarara, either kambera umugisha, either nanje nkamubera umugisha, canke no podium duhagazeko twese katubera umugisha. Hanyuma nababwiye ngo l'union fait la force. Urumva ngiswahili bavuga ngo umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. No kuvuga ngo iyo abantu maze kwitandukanya mumenye yuko naho wowe wita kukomeye hari ibintu bigenda biragabanuka. So umunezero wanje no kubana ndi kumwe nabandi, umunezero wanje no kubana ndiko ndakorana nabandi. Hanyuma igituma ndakubwira yuko uwariwe jewe Imana ningirira ubuntu nkakomeza, muzotangura kubona ahubwo ntangura kwinjira mu bindi bihugu.
hari abantu novuga ngo ni target yanje hari indoto mfise sugukine hano mu Burundi gusa ndakene kumva mo na Sabasi yakiye kugina South Africa Kenya Nigeria Tanzania urumva henshi urumva iyo niryo sengesho ryanje yuko Imana yonkomeza ikankomereza amaboko kandi gahe umugisha bino bikogwa kugira ngo aho hantu nze ndahagera rero mwumve yuko ari Sabasi atigera yibona wenyene ariko Sabasi akene kubona yamazungurutswe n'abantu benshi bariko barashigikirana bariko barafashanya niyo mpamvu nanje nitanga no mu bikorwa by'abandi bantu umuntu amamagaye mu gikorwa ciwe ndagerageza ivyo mba nshoboye hari biba novuga ngo bidepasa ubushobozi bwacu mwico gihe niba bishoboka kandi ako kantu uvuze niko ntaguciriyemo wakiriye benshi ariko nawe utera intambwe uza kuboneka mu bikorwa by'abandi benshi kugeza igihe wanabonetse no muri vya bindi umuntu yova ngo ni vyaba upcoming akantu no munsi nyamarikira n'abarega gasa ngo no kwisesagura nubwo ntashaka kwaka ariko tugaruka ko cyane ariko warateye intambwe uraja no gufasha n'abandi ivyo rero ahubwo banyitege yaba Imana yongirira ubuntu je nkunda kuvuga ngo simbayeho kubganje mbayeho kubgabandi hanyuma diko jewe hari hijambo ntakunda kuviva nubwo twiho truva sometimes tutegezwa kuri viva kwitwa umustar ukacuviva nk'umustar igihe cyose ukama wikomporta je no utegerezwa je ukuntu nkunda mba ahantu bivanye nahariho ngeze muri eglise ndi umwana w'Imana naho ntandukane n'abandi nshitse kwa naka uriya muntu ntangura kubona pokapa uno muntu turiko twita upcoming adashobora kuba ku mugongo wiwe ahetse umugisha wanje c'est possible birashoboka kujya muntu ndi nosuzugura ku mugongo wiwe ahetse umugisha wanje canke nanje nkaba mpetse umugisha wiwe none niraba mpetse umugisha wiwe ntibikwiriye yuko ndamuhereza ivyiwe akirengana nambi Imana rero ateguye yuko umuntu nzomubera ikiraro cyo kuduga cyo kuzamuka akaba ari je ndabifise ku mugongo kubera ikindi abigumana kandi mpetse ibintu bitari vyiwanje aca nimpatiye ye aende nawe niyo bamfitiye umugisha nampe hama nanje mbandanye rero urumva ni filosofi ubwo buzima bwo kubaho nk'umustar kumva umengura ikibirengeye Sabasi ntiyo bacifotozanya na marezo oya ivyo jewe ntavyo nkunda kubera iki uno marezo mbona uno munsi nca ngerageza kuraba kumurabejo ariko nkamubura sindamubona bivanye nuko ntamubone jinge nasa bisaba ko ndamwitwara ko bukebuke kugira ngo ejo ni nasanga amarezo ari waruta Sabasi ejo bize binyorohere kubana nawe rero urumva ubwo buzima nako ndavuga ubuzima bwo kuba nk'umustar sometimes jewe urumva mba numva ndumuntu asanzwe kandi ni kintu kuye kubona diko dukwe twigira abantu bigeze kuba abastare uno munsi bibagiranwe bangana gute mboni ibice ama percentage manini nayo bibagiranwe gusumba abagisurviving umviriza rero ndaguhena kandi kana uno Sabasi nyene muri komwe jewe namenyekanye hari gihe nigeze kumenyekana mu bintu vyo kuririmba ku buryo nama ku mafishe n'amakuki ku mapankarte urumva ama eglise ntumigwa hanja na hariya cari gihe canje ariko uno munsi ndi mu bindi ndaho ndatekanye none iyo nza kwigira ikindi kintu kidakogwako uno munsi peut-être que nkaba naragiye mu bindi canke nino filme simbe ndayikina simba mbayeho hari gihe nka Ruvera yari kuba ari karagutwenga ntiyuza kuba ico gihe warigize ikindi kintu akavuga nta wundi muntu yoronka podium n'iki asa nk'umwana yitwa Ruvera no munsi asa n'uwaduze yovuga cyane none banaka ko bemera no munsi simbona nanje hari ahantu nafashe ikintu dukwiye kumenya bino bintu ni question y'umwanya Imana itanga amahigwe bivanye n'umwanya umuntu arimwo hanyuma buranashoboka umugisha nari mfise nkiririmba ujya mwanya uno munsi nkamfise n'umugisha ushobora kuburenze uwo nari mfise kiriya gihe bisigura ngo Imana ishobora kuba yarananteje iyindi ntambwe inkuraho narindi ngeza handi ariko kubona rya zina ritaciye ringira umesclave waryo ngo ngende numva umengo ndikibirengeye biramfasha niyo turi kumwe n'abandi bantu bakaba bumva umengo ntaco bondega niyo bari cyo bondega kubera umwana w'umuntu atabura kana gukurako je uganje umutima wanje ntaco bondega nta nico wonyagiriza so rero gufasha abandi kuri jewe utudabo n'umugisha igituma jewe nkunda gufata ukuboko uwundi muntu Sabasi yafashwe ukuboko n'abandi bantu kugira ngo abuno munsi
abe wari uno munsi kubera ikijewe ntosubira inyuma nanje nje gufata umuntu ukuba kundi muntu ndamugeza hondi canke wanashaka nandenge karumvikana cyane hoba ari muri iyo ntumbero wamaze no gukora icitwa casting uhagamagaza ugwaruka gwinshi biboneka yuko womenga musa n'abantu muri GN Films mugiye kubiba irindi yogi rishasha twaramaze no gutangura nkino filme nshasha turiko turakora hariho abarimwo muri the casting bari yes abantu twatoye muri ya casting barimwo ico nshaka niki hari abantu bambereye umugisha nanje numva nshaka kubera umugisha wundi muntu kugira ngo numve yuko nshimiye babandi bambera umugisha hanyuma nkuko tuhari nkuko nabivuze amashurwa aruma kabisa yandi ariko asiziki mbega arasize imbuto arasize imivyaro Sabasi ni abatakihari atari karakora na filme wanashaka akaja no mu bindi bintu mbega arafise abantu barimwo wa Musabasi yateragiyemwo ya mbuto iri muri we basigara kuri tele bariko barakora mwico gihe abantu bashobora kutambona ari kimana yandabikambona mu mitima abandi bantu bariko barakora bivanye n'imbuto nababivyemo bivuze yuko bana ndabita abana bantabura harimo n'abakuze mashatse kuvuga ngo bano bantu bacinjira mwa bino bintu bivuze ko mu bikorwa byawe bya vuba abantu bashobora gutangira kuba babonamwo ya masura bamenyereye tukabona hiyongereye kwa yandi cyane gose birumvikana cyane duhereze mu tuntu n'itundi ni kibazo abantu bigeze kunyandikira barambwira ngo nzenda kubaze ngo umugwi BMT mufitanye ubucuti bumeze gute butuma mubana nkuko mubana umugwi BMT dufitanye ubucuti bwiza cyane turafashanya turasengeranira turasabana mu ijambo rimwe umugwi BMT warangira icizere nkina muri filme yabo Intore Ntindi kandi nkina ndi mu ba principal ni the man mainly actor kandi abantu bose bavuga ati uyu mugabo ni gitangaza hanyuma filme Intore Ntindi yanampaye n'umugisha nari narasengeye wo kuba the best actor of the year exactly ako kantu nari naragasengeye warigeze narigeze kugasengera kukagira ku nahora ndaba abandi bantu mu bindi bihugu kavuga ati none jewe inzoro nkajyari basa kukanga kabisa kugira ngo naho nzosaza basi kumeza basi nawe nikamugwa nabi kabisa bize byandikwe no mu mateka n'abana bazovuga ati dad papa yarigeze kuba the best umwaka uyu urumva kandi none urumva nakubwiye ngo ni ibintu tubamwe bikarengana CV uzosigarana n'inyabaki rero urumva baranyongereje ikintu gikomeye kuri CV yanjye hanyuma basanzwe arabagenzi n'abacuti noneho turiko turafashanya tunakora filme nshasha abantu bagiye kumenya vuba nziza cyane Amede niwe mu director Giti yari ngaho nyene Kado Ravel ayirimwo urumva dufitane ubucuti bwiza cyane mu majambo make bambereye umugisha kandi nanje ndizera neza ntakekeranya yuko mu ruhande rumwe canke urundi nshobora kuba narababereye umugisha yes rero ariko sina BMT gusa ugiye kuraba imigwi myinshi twibaniye neza niyo mpamvu navuze ngo haro n'imigwi itabirikira nabonye n'igikorwa mwagiye gukora kigira umugisha c'abitwa Gold Africa Talent ndanakunda uburyo je nari impari haraheze nk'imyaka 2 wigeze kwitaba ubutumire bwabo uravuga ati murankoze ku mutima ku kintu mwakoze mwe mwibaza yuko ari gito ati Imana ni yadushoboza bikagenda neza ndifuza kuzotanga intererano kandi iyo ntererano nibaza ko ariyo kuzokina muri sinzi ko ushobora kubutora wibuka nico kintu natangaye jo bundi mbonye amasezerano wabahe nyuma nibaza haraheze nk'imyaka 2 nza mbona murakoranye kuko tutabeshanye bwana Sabasi sinibaza yuko bari kuronka amafaranga bakuriha amwe yo kwitwa yuko bakuguse ariyo mpamvu biguma byitwa kuja gufasha ni wa mutima mwiza wavuze nica kintu wavuga cyo gutahura guha abandi podium guha zino ngabire umwanya nabo nyene bagakora yes twakoranye filme nziza cyane yitwa Intandaro y'ikibi Intandaro y'ikibi ni filme iriko irabica bigacika yakozwe n'aba ba Gold Africa ariko kandi novuga ngo nashizemwe ukuboko ukuboko haba mu nyandiko yes baraje turavugana ndababwira ati dukora uku twaricaranye meme na script turagerageza gukosora ibishoboka hanyuma no gukina nkuko nanabisezeranye ndavuga ati nzobafasha ndagenda nabikora kandi ni filme yagize umugisha biraboneka yuko ni filme ikirakurikiranwa iri kirarabwa nibwo bwa mbere mu mateka barabwe nka kujya kabisa yes muntu utararaba filme Intandaro y'ikibigendo irabe ni filme nziza cyane ariko sibajya gusa
hari uburyo bimaze no kubonekana yuko abantu bose baguhamagara mu mafilms hafi ya bose hari uburyo wewe ngo utarera amaboko ubushaka nawe ugira ikintu uterereye maybe kugira kumbure ntibice izina ryawe je nako kantu nca nihuta kubona ariko kandi kugira ubu umugisha ko n'ikindi kintu nizi ubu ntari nzi gukora cyo mva ati kuko inanje nto babera umugisha muri abo harimo amenga bitwa ba Constance yes Remy Nice for sure muri filme yiwe Inkongoro yes na Constance mu filme yiwe Imvano filme Imvano hoho ntuze Constance yarambwiye story yarafise ako kanya ndayihindura nshingiye ku ntahigeze kunshingira intahe ubuzima bwewe ndamubwira ati harageze rero ko intahe yawe tuyikubita hano hantu kugira ngo ize kwigisha abantu nja ndagenda filme nije nayanditse mva ya mwihora intuze Imvano sorry kado nunkubite nungo nayo yandika cyangwa ugaterera nta n'umuntu nta n'utazi mbo nta utazi Ivano murakoranye n'ikindi kintu byimwekwa bamwe mu abantu banabakunda iyo bababonye muri nka couple muri movies umuntu yitwa Kadora Ven ngo muraberana sana abo kandi Kadonza ngubutsa kantu yigeze ko nganize kera ashinjira arambwa ati nimba hari umuntu numva yuko dukinanye zo bari indoto zanje cyane ngo mu masena ni romantique umugabo yitwa Sabas Burundi nka kano kantu nakabacibuka narigeze kumva ariko arabivuga kandi c'est bon kabisa rero Sabas mba nagusanze ko bikorwa umwanya ntubari munini ariko uko wabivuze mwe muyera yabanye natwe niwe twiyambaza twebwe ibintu biba byagenze neza ariko hari abandi bantu bujya bifuza ko menga waboneka mu mafilms yabo cyane ino migwi icaruka wo gukenera yo gutora gute biroroshe rero sha uno mwaka sinzi ko bizokorohera benshi kuko ibikorwa mfise muri GN hagiye kuboneka embouteillage y'ibikorwa ariko kandi n'ibikorwa by'abandi twabayemwo notama nka filme Inama kwa Minini yibagiye kamon kandi ni filme igiye kuza itoroshe hanyuma sha pour le moment byovana n'umwanya kuko calendrier ndiko ndakorera ko ibikorwa ntegerezwa gukora zaba indirimbo byabyo vya filme ndagerageza kuraba umwaka wa 2025 kuri jewe nkabona umenga waraheze kubera calendrier ndavye calendrier nkabona umenga waraheze ariko kandi ibikorwa byo birahari hari nandi makuru ntashimye kuvugira hano tuzovuga Misiri imbere ni indi filme twatanguye yo mu wundi mugwi sinzi ngira ngo ntibaremera ko dushobora kubivuga officiellement ariko nk'iyo filme nayo ndiko nkora nk'umu director n'umwanditsi urumva yuko ibikorwa birahari muri GN n'ahandi rero sometimes no kwitinga ntimwitinye ntagira uzohava aca yitinya ni byiza ko za tukavugana dusanze bishoboka sebo byanse naho amenye ko atamutima mubi biba biryoshe cyane nagire mvuga inkuru aho yundi mwana ngo ashobora kuba yahamagawe kandi abantu bazokunda reka ndayireke tuzayivuga oya numuvuge Sindi mama bize nwenga ariko uyu mwana ishobora kuba ari inkuru izoryohera abantu guca mu biganza bya Sabas bagakorana ibikorwa sabreka tse tumuvuge hageze sawa ntibave badutega intuze aho hirya dutashe otherwise wari umugisha kubana nawe ngushimire ku kanya waduhaye thank you so much imana bahezagire nizere yuko twagiranye ibihe byiza ni Sabas Nkurunziza muri kumwe ushobora kudukurikirana kuri GN Films ko bantu basanzwe bakurikirana movie uje kuri Sabas Burundi ko bantu bakurikirana indirimbo mudu following kuri Sabas Style Company ntitwabivuze kuri Sabas Style ariko Sabas Style ahari kandi iracakora ariko ushobora kubibona kuri Instagram canke kuri Facebook page hanyuma umugisha w'Imana nubane namwe ibikorwa birahari ni byinshi turiko turabazanira kandi nizera yuko muzokomeza kuryoherwa mukomeze kubera umugisha abandi twaremwe kugira ngo tubere umugisha abandi turiho apana ku bwacu gusa ariko turiho no kubw'abandi Imana ibaho umugisha ciao